amahera yayo mamega cacahe mutagitwishyuye bigenda gute ubu bari benefisi mwamwirongeye o profit ande faveur bambe y'umunyagihugu umunyagihugu mwajonze umwanya ti amahera azoba kwezi mugabo realite muri corporate canke mu ndwi service yavuze canke par jour ndirabona na entiere ya communication yakoze nk'uko yabishaka nimwumva by'ukuri ko harimo ubusuma muri asanzwe bavuze ati iyo ngore karifiye ahubwo no kubiraba neza kubera muba muzi ko atawushobora kuja muri ayo marezo yanyu ngo abirabe muca mukonyoreramwo nyene ati reka tubibiremwo nkeneye mutubwire neza nimba muba mwabizanye plan detaye mutubwire muti muri aya mezi atatu yo twumvikanye muri aya mezi atatu janvier nshaka kuzokwakura rezo aha ubufumu tuzoshinga amantene angana uku aha kuko aha tugerageza murahazi mutubwire ingorane mubona muriko murahura nazo zotuma iyo planification mwihaye muri janvier itaboneka mutubwire muti muri fevrier twihaye kuzokwagura umushinga wa vitesse aha twihaye kuzoramplaza equipement zingana uku nibaza ko iyo planification mumaze kwiga uko ndetse twaravuganye cyane abavuga yuko muriko murabikora kandi muri bahanye amezi atatu rero dushaka abantu bamenye kuko hariho abavuga bati ntayo Bujumbura par exemple hariho amakazi mashasha ahavugwa aho mugihosha kwiterwa hafi ya perezidanse n'ayandi makazi mashasha yagiye aravukiye zane bukete hariya ko batagira kurikirana na gatoya kandi n'ahantu haba abantu benshi kandi aba bantu harimo abantu bifise amafaranga aho hantu n'ababwiye nimuhashira ingufu kuko ni abantu bakominika cyane ni abantu bakoresha interineti none ni mwigora mwashyira investissement none ko amahera azogaruka n'ingoga mutubwire muri iyo planification mwarayigize cyane murayigira aho navuze yuko dukeneye engagement iboneka igaragara dushobora kuzokoresha natwe uko bigaragara twemeye yuko icyo kirangamye cy'ibikorwa twari tukirangije mugabo turabemereye yuko tuzokora vuba hanyuma kubyerekeye iyo makaritiye mashasha mwavuze nyabugete muvuga w'ingereko n'ahandi aho usanga tumatumanako muri abo hantu bigorana ubwa mbere murazi ko twandikiye KRCT mbere namwe twibandikira turabamenyesha yuko dufite ikibazo cy'aho dushyira amantene hama icyo kibazo cy'amantene twagerageje kandi kuvugana n'abandi baperateri notamment twaravuganye na Onamod aho batwemereye yuko dushyira portage des équipements kandi tumaze gusinya amasezerano tuyoza yuko tuzogenda twagura ahantu hose hari ibibazo tubonye umuperateur akorera bishoboka yuko tuza turahanahana kugira ngo bikunde udafise antene aho hantu ubundi ayifise icyo tugira tuyikorereko mugabo rero icyo kibazo rero twasabe mwebwe mudukurira yuko mu kwisunga amategeko agenga gufashanya biri hagati y'abaperateri kuko hari igihe usanga twandikira bamwe ugasanga ntibatwishyuye ubwo turashima cyane kubona twandikiye Onatel kandi bakatwishyura hari abo twandikiye notamment Econet twabandikiye kugira ngo tugire location y'amajima yabo ma BTS bishika n'ubu giraheze imyaka y'ibiri tutarabunisha nibaza yuko uba ari umuti uhambaye kugira ngo twese dutere neza
kuko gushinga amantene ariho hose murazi ko bitabigurika. Hanyuma ikindi twari twasavye yuko leta yuko botorohereza abantu bose tubona neza yuko sinyali ishoboka kandi ico kibanza gishoboka yuko turonse yuko bishoboka tuca tugishyiramo antene mu ntumbero yuko abenegihugu bashobora koroherwa kugira ngo tuba tumanako hagati yabo inkunde. Murakoze.